gitondo cyo ku munsi wa kabiri w'icumweru turashimiye Imana data duhaye kuramuka amahoro. Twese tukaba dushima izina ry'Imana. Imwe so kwizera Fabien ndabahaye ikaze mu kiganiro Saveur Divine kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Dusome amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere. Turasoma duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo w'8. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu aduzwa mu ijuru. 6. Nuko bakoranye baramubaza ati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma ya Isirayeli? Arabishura ati si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe, n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yuda hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi Imana. Muri kino cyumweru dufise ijambo turiko turaganira ko rivuga ngo guhamya, mu Kirundi gushinga intahe, mu Gifaransa témoigner. N'iryo jambo rero turiko turaganira muri no misi, kandi ndizera ko mpwemu yera w'Imana azogenda adushoboza kugira ngo dushobore kuriganira ko neza, rigire aho ridukura naho ridushitsa. Imana rero ihabwa icubahiro. Tumaze gusoma amajambo y'Imana hano mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, amajambo umwami Yesu yavuze hasigaye iminota mike kugira ngo aduge mw'ijuru. Twasomye yari yicaranye n'abigishwa biwe, hanyuma ariko arababwira ivy'ubwami bw'Imana, ababwira ingoma y'amahoro, ingoma y'umwana w'Imana izobaho mw'isi. Hanyuma abigishwa bagira amatsiko yo kumubaza ko coba ari igihe aho Yesu Kristo agiye kugarukana ingoma ya Isirayeli igakuraho y'Abaroma. Niwe yababwira ati ibyo si byanyu kumenya, uwo n'umugambi w'Imana, iryo nibanga rya data wo mw'ijuru. Ababwira ati ibyo ntibibaraba cyane, mwebwe icyo ndabemereye, icyo ndabasezeraniye nuko mpwemu yera azobazako, kandi niyabazako azoba aje kugira ngo mukore igikorwa gitomoye canke gisobanutse. Ico naco ni iki? Yesu arababwira ngo muzoba ivyabona byo kunshingira intahe guhera i Yerusalemu aho muzoba muri, muzohava muje i Yudaya hose, mujabuke muje ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu avuga ngo mpwemu yera azobazako, atari kugira ngo muvuge indimi gusa, atari kugira ngo mwerekwe gusa, atari kugira ngo murote inzozi gusa, ariko ari kugira ngo munshingire intahe, muhamye Yesu Kristo yagendanye namwe, akabana namwe, mugahamya canke mugashingira intahe ibyo mwumvise avuga, ibyo mwabonye akora, n'ibyo yababwiye akabasigarana mu mitima yanyu no gukora. Bene data bakundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, iri jambo guhamya canke gushinga intahe ni jambo rikomeye kandi rifitiye akamaro gakomeye abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero hari impamvu nyinshi zituma duhamya, hari impamvu nyinshi zituma dushinga intahe. Muri izo nyinshi, muri kino gitondo jewe nashoboye gufata nkeya zishoboka, ndaza gufata 5 gusa. Impamvu 5 mpwemu yera w'Imana ashobora kuguhishurira izindi, cyangwa ijambo ry'Imana ritwereka izindi nyinshi, ariko muri kino gitondo nipfuje ko turaba izi impamvu 5 twihuse kugira ngo turabe ni kubera iki dukwiye gushinga intahe. Impamvu ya mbere, dushinga intahe kubwo kumvira ijambo rya Kristo Yesu. Dushinga intahe canke duhamya kugira ngo twumvire l'obéissance, kugira ngo twumvire ijambo Kristo yavuze. Witegereje neza muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aya majambo duhejeje gusoma hano hepfo yaho gato, Bibiliya ivuga ngo amaze kuvuga atyo aduzwa mu ijuru. Ni kuvuga ngo niryo jambo rya nyuma ryasohotse mu kanwa ka Yesu Kristo akiri mw'isi, yabwiye abigishwa biwe kumuhamiriza, kumushingira intahe.
ibyo rero abigishwa batabikoze bosa nk'abantu batubahirije ibyo Yesu Kristo yabatumye gukora, nkaho batuba bubashe ibyo Yesu yababwiye. Rero iyo dushingira intahe Yesu Kristo, iyo dushingira intahe amajambo twamwumvanye cyangwa ibyo twabonye mu bugingo bwacu yadukoreye cyangwa yakoreye abandi, tuba twubashe iri jambo yasize atumye abigishwa biwe. Yindi mpamvu igira kabiri yo gushinga intahe y'umwami wacu Yesu Kristo cyangwa guhamiriza umwami wacu Yesu Kristo, ni kimwe muri byinshi bigize ivugabutumwa. Gushinga intahe ni kimwe mu nkingi zigize ivugabutumwa. Nivyo bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo twahamagariye kuvuga ubutumwa bwiza, kandi muri bwo dusoma aya majambo twasigiye muri kino gitabo cyera cy'ibyanditswe byera, maze tugagira ihishurirwa kugira ngo dushobore kugeza ubutumwa bwiza ku bantu. Ivyo niko bikorwa, ariko hari n'ikindi kintu gituma abantu benshi bahindukira bakaza ku mwami wacu Yesu Kristo. Iyo dushinze intahe tukavuga aho umwami wacu Yesu Kristo yadukuye, tukavuga ibyo twabonye nk'ibitangaza Yesu yakoze, tugashingira intahe abandi, tukavuga ibitangaza n'ibimenyetso Yesu Kristo yadukoreye, iryo nivuga butumwa. Hari abantu benshi bashobora kwakira umwami Yesu nk'umukiza wabo ari uko bumvise ubuhamya cyangwa bumvise igishinga ntahe cyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Iyo ni impamvu igira kabiri. Impamvu igira gatatu, turashinga intahe cyangwa turahamya umwami wacu Yesu Kristo kubera ko ni akaryo keza cyangwa okaziyo, uburyo bwiza bwo gukomeza bene data cyangwa undi muntu ashobora kuba ari mu kibazo gikomeye, atabona inzira, atabona ingene ashobora gusohoka aho hantu. Iyo yumvise iby'Imana yakoze, iyo yumvise abashingira intahe Kristo Yesu, bituma ashobora kurema mu mutima akavuga ati, nanje yakuye ujya muntu numvise aho, nandi ishobora kunkura muri hano hantu ndi. Iyo atabaye uyu muntu numvise yari ari mu kibazo gikomeye nk'uko, nanje ishobora kuntabara ikangirira neza. Ugushinga intahe bishobora gufasha umuntu ari mu ngorane, umuntu acitse intege, umuntu arambiwe n'urugendo, cyangwa umuntu yikoreye ikibazo gikomeye, maze akumva ko Imana igikora, akumva ko ijuru rigitabara. Ibyo bigatuma uwizera cyangwa utarizera aremeshwa mu mutima, akumva ko ari ubutabazi buvuye ku Mana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Impamvu ya kane itumye duhamya cyangwa dushinga intahe y'umwami wacu Yesu Kristo, no kugira ngo ntitwibagire, twame twibuka ibyo umwami wacu Yesu Kristo yadukoreye. Iyo turi mu rugendo, hari ikintu kibi gikunze kuba kubizera: kwibagira aho Imana yadukuye, kwibagira iby'Imana idukorera. Hakabaho igihe c'ubugaragwa cyangwa c'ubutayu, umuntu w'Imana agaca mu bibazo bitandukanye, Imana ikamugira neza ikahamukura, yamaze gushika mu bihe byiza akadibama akibagira. Bene data bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, gutinyuka ukamushinga intahe y'umwami wacu Yesu Kristo, aho agakiza kawe kavuye, aho yagutabaye uri mu bihe bitoroshe, bene data bakundwa, ni ikintu gikomeye gituma umuntu w'Imana atibagira aho Imana yamukuye, akama yibuka ko Yesu yamutabaye, ko Imana yamutabaye, ko yamuhaye agakiza. Ni impamvu ituma tutibagira ibikorwa n'imirimo y'Imana. Impamvu ya gatanu ariyo ngomba no kurangiriza ko guhamya cyangwa gushingira intahe umwami wacu Yesu Kristo ni ikimenyetso ko unezerewe umwami wizeye, ni ikimenyetso ko uri fier y'agakiza wahawe, ni ikimenyetso ko unezerewe iby'umwami wacu Yesu Kristo, iby'umwami wawe agukorera. Nicyo gituma utagira isoni, nicyo gituma utumva biguteye kumaramara, nicyo gituma bitagutera isoni kwatura ngo uvuge Kristo Yesu. Uri mu bataramumenya, uri mu bapagani, uri mu bantu bagaya cyangwa bagapinga izina ryiwe, ariko kumva kumunezererewe. Bene data bakundwa, iyo dushinga intahe, iyo duhamya tugahamiriza umwami wacu Yesu Kristo, ni ikimenyetso ko tumunezererewe.
hari abantu benshi bagira isoni. Iyo ugira isoni za Kristo Yesu niho umunezererewe. Hari abantu benshi bagira isoni zo gushingira intahe agakiza bahawe, ni ukuvuga ngo ntibanezererewe agakiza bahawe. Igituma kindi twumvise aricyo cya gatanu gituma dushingira intahe Yesu tugahamya ibya Yesu, nuko turi fier. Nezererwa agakiza k'umwami wacu Yesu Kristo, nezererwa ibyo umwami wacu agukorera, nezererwa ico wahawe, nezererwa kuba uri umwana w'Imana. Ibyo bigutere kubivuga, bigutere guhamya, bigutere gushinga intahe. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'aya majambo tumaze kumva. Ndasenze ngo wumvise aya majambo mu izina rya Yesu, wongere kumutinyura, wongere kumuha fierté mu mutima wiwe kugira ngo haguruke agushingira intahe. Kandi turasenga ngo ureme ubuhamya bushasha mu mitima yacu. Turasaba ngo ureme intahe shasha, amashimwe mashasha mu mitima yacu kugira ngo tugushime kandi tugushire hejuru muri byose. Turagushimiye Mwami, habwa icubahiro mu izina rya Data, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu Yera. Amen.